Abifilipi igice ca mbere kuri 12 kugira ndakubwire ko atacitwazo uzogira cyo kutavuga ubutumwa bwiza cyane ko cyo kudahagarara neza mu muhamagaro. Ukubohwa kwa Pawulo kwashize imbere ubutumwa. Bene data, ndagomba ko mumenya yuko ibyambaye ko cyane cyane byashize imbere ubutumwa bwiza. Kandi aho yari mu munyororoga 13 bituma iminyororo yanje yo ku bwa Kristo imenyekana mu basoda bose bahora bacungera ku kirimba no mu bandi bose. Kandi abenshi bo muri bene data bari mu mwami wacu baremeshejwe n'iminyororo yanje, barushiriza gutinyuka kuvuga ijambo ry'Imana bashize amazinda. Nivyo ibya Pawulo vyaramamaye ko yapfunzwe, ko yakubiswe, ko yambaye ubusa, ariko vyashize imbere ubutumwa bwiza. Anshaka kuvuga iki? Nimba iminyororo ya Pawulo yashize imbere ubutumwa bwiza, wewe ni kubera iki uronka urwitwazo? Erega ibibazo ushobora kuba wagize ibibazo kugira ngo nawe biciye muri ivyo bibazo bivuga ubutumwa bwiza. Rega bugira urwitwazo. Iminyororo Pawulo ni ya mwuga ya kanwa. Oya, gukubitwa kwa Pawulo nigwigeze kumwugara umunwa. Ubukene Pawulo yagize nibwigeze bumubuza gukorera Imana, kuko no gukena yarakenye. Pawulo yarakenye, yarabivuze ngo nize gusonza niga guhaga, nize gukena niga gutunga. Byose Pawulo yarabiciyemwo, ariko nta kintu na kimwe muri ivyo byose byigeze bimubuza gushira imbere ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashimira Imana Data wa twese ko mu bukene navuze Yesu. Nkashimira Imana Data wa twese no mu cyubahiro ko navuze Yesu. Ivyo n'imiburiburi nzobimwishyuza. Nuwitwaze ngo ubukene burakubujije kuvuga ubutumwa bwiza. Oya, ni witwaze ingwara. Urazi ko ushobora kugwara ukaja mu bitaro, Imana igomba ngo ugire icyo uvuze kuri ujya muntu mugwaranye, ugire icyo uvuze. Hari uryamye ku gitanda n'abaje kugusuhuza bakumva ko ufise ishimwe, bakumva ko ushobora kuvuga Yesu uri ku musego, bakumva ko izina rya Yesu ribandanya guhabwa icubahiro uri ku musego. Abakizwa babura kugwara, mbisa mama ko bataza kundaba. Ariko rero bamwe batunze bo mu nyishengero bogwara, wazibona bagiye kubaraba, wazibona imiragwe ibinabiri. Ibitubako nibishira imbere ubutumwa bwiza. Ibitubako byose ibe opportunity yo kuvuga Yesu. Ibitubako reka bihinduka karyo ko kumuhesha icubahiro. Kana zindi jambo ry'Imana riravuga ngo tube abakenguruka muri byose. Imana Data wa twese tuyishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwayishimira tuzogira inkomezi, hanyuma Yesu abandanye guhabwa icubahiro, dushobore kumuvuga dufise inkomezi.